oya abakurambere hari ico bavyanseko mbe nanone yataba nk'ibi vy'ikigihe kandi nta muntu w'umugore yaca ni kukamba ngaho kuruzi harababutse twebwe ukuroba kw'abakenyezi nuko ushobora kugura igipe ukagiha abarovyi bakakurobera nari tuvuze ngo twokwirobera ntivyokunda kandi atsinda akazi kari mu mazi twebwe abakenyezi ntako twoshobora amasogena mu mazi mugahura n'umuyaga uwo muyaga kandi umuyaga uza igihe kinini yaho umuyaga utaza kuko umuntu aronka agahengwa amezi abiri iyindi minsi yose mu mwaka aba ari umuyaga kandi umuyaga uzanana inguvu nyinshi cyane rero muri iyo mvo kuza umuyaga inguvu cyane mukoresha inguvu nyinshi ku nguvu z'umukenyezi n'ukuntu ameze ntiyo bisobora twebwe ko bishobora ikintu cyose cisizemo wo gishobora habuze ngira inkomezi n'inguvu habuze bakabitwigisha nta muntu w'umugore yorana n'umuntu w'umugabo mugibe ico cosobo tubarakatsenye oya n'igisona noneho nta n'uwoyemera nawe ntiwoyemera abakenyezi bagomba kuroba bazobaha amato gwabo atari nkayo mato yabo barovye abo babagabo babapimire atamurovye n'umwe atamugabo n'wagiyemwo niyo bavaye bakaroba bazobaha ububasa bwo kuroba ikintu ndemera umuntu w'umufasana azi gusoza yokura ubwato ngaha akigira nk'ahariya ku karapa gusoroma imimbati agapakira ubwato agasoza akazana akageresereza ngaha iyo mimbati barayikura mu bwato naho ivyo kumva naho ngo yaraye mu mazi oya umugore muri ibyo bihagiye mu mazi niyo mpamvu ibyo ndakunda kandi ndukura byaziriza ni nkuko umugabo agiye gusambana hanze aziye ngaha barinze icombe bidakunda ko atwafi mu roba arovye ntaronka zendi ko ndaraba ni kuva mu Bibiliya ntaro n'ivyanditse nta umugore yigeze aroba mwizo ko geragezwa ukajya umwana atari gwawe nibindi bisoro yabaye kwawe nibindi bisoro zero usanga abo byose bahereyeyo uko ngosana ko mwahunikiye mu bindi kandi nabizako umugwa muri kanuye baravyimvira gusa babura umuntu ashobora kubatera mu nguvu boronka abantu babafasha bo bikora